ku munsi hariho amaserire apfa ku munsi. Umuntu akuze ubundi ubushakashatsi bwerekana yuko afise 37,2 trillion ku munsi mu makondisiyo normal ata bintu ibi by'ubumara byamubarinze kumubako ari amaserire yicwa n'ubuzaza canke hariho n'amaserire ashobora gupfa kubera igisoda c'umubiri cayishe ciketse ko ayo maserire ari umwasi. Murabitegera nivyo bita autoimmunité. Hariho amaserire uturemangingo dushobora gupfa kubera igisirikare c'umubiri cyatugwanije. Solution kuri ivyo bibazo byose thérapie cellulaire canke ubuvuzi bushingiye kuri cellule souche, thérapie cellulaire barayita kandi médecine régénérative. N'umunsi udasanzwe w'intango aho dutangura ibijanye no kumenya mu buryo bwimbitse amaproduit duhereza abantu. Ivyo bikazodufasha ubwa mbere gukuza icizere muri twebwe kubera hajya duhora tuvuga tuti dukorana icizere. Mu bisanzwe icizere kitagira ishingiro ntikibarico. Murabitegera? Rero ishingiro nukumenya mbega je ni naha produit umuntu nikihe kirimwe indani muri produit gishobora gutuma uyu muntu azoshobora gukira ibi canke biriya. Murabitegera? Ivyo rero bizokuza confiance muri twebwe. Ica kabiri bizofasha kuko abantu tubwira burya sinzwe mwari mubizi washobora gutumira umuntu ugasanga ibijanye n'amagara arabikurusha. Murabitegera? Umu expert ugasanga watumiye mbere n'umuntu n'ivyanitirisho yabizi. Ari umuhinga ahora aja no kwigisha no mu mahanga. Muriko murabitegera? Rero iyo uri kumwe nawe ukabusho utahura neza ama ingredient. Murabifata? Ukabutahura neza ama ingredient ari muri produit kanaka uri kuramuhereza niya kubajije ibibazo urashobora kumwishura ukamubwira uti igituma iyi produit ishobora kugukiza ibi nibi nibi mu ma ingredient yigize harimo iki niki. Turi kumwe? Murajya ama ingredient yigize rero ugashobora kumenya uti iki kiza kuvura iki, iki kiza kuvura iki. Murabitegera? Byo bifasha mu mubiri. Icambere rero tugira duhere kuri introduction. Introduction burya igizwe na kano kantu mugabo mwe muraza kwandika ibyo mvuga mu majambo. Sawa? Kuko ndabivuga mu Kirundi. Turi kumwe? Ndabivuga mu Kirundi aha ndatswe harimo abantu b'abasirimu bamwe bize mvuze mu Kirundi nabo nyene biza guca bibavuruga. Navyo nivyoroje ko twize amashuri twize mu Burundi twayize mu Gifaransa. Yere turiko turabisobanura mu Kirundi hari habo bigora. Mugabo n'abandi nabo tutabisobanuye mu Kirundi byoca bibagora. Murabitegera? Kubera rero ko twese turabarundi tuza gushira imbere Ikirundi gusumba Igifaransa. Sawa? Ubwa mbere tugiye muri introduction canke intangamarara ya kino cigwa. Umubiri w'umuntu ugizwe n'ibintu byinshi gose kandi umubiri w'umuntu ugukora kw'ibihimba n'uruhererekane. Igihimba kigenda gihana n'ikindi. Ega muriko murandika. Umubiri w'umuntu ugizwe n'ibintu byinshi kandi umubiri mu gukora ibihimba bikorera mu ruhererekane. Nukuvuga igihimba kimwe kirakora kigahereza ikindi. Nukuvuga nuvuga gute nukuvuga ibihimba birakorana. Igihimba kimwe nigishobora kuyikorana cyonyene ngo biheze bigende neza. Umubiri w'umuntu ugizwe ugizwe n'ibihimba byinshi. Hanyuma kugira ngo umubiri ushobore gukora neza nuko ivyo bihimba bigira bihererekanya ibikorwa. Turi kumwe? Ni igikorwa gisangirwa mugabo
igihimba kimwe ivyo gikoze kigafatikanya n'ikindi, muca mubitegera. Hanyuma ivyo bihimba bigize umubiri navyo ubwavyo vyubatswe n'uturemangingo. Ivyo bihimba bigize umubiri ubwavyo vyubatswe n'uturemangingo. Kubazi igifaransa uturemangingo nitwo bita cellule. Utwo turemangingo natwo duhingurwa tuvuye mu maserire sushe, mu turemangingo nkomoko. Burya nivyo vyibi mubona ibi ndiko ndasigura. Ibyo bihimba bigizwe n'uturemangingo, hanyuma utwo turemangingo natwo tuva mu turemangingo nkomoko. Ibyo mwabihejeje. Uturemangingo nkomoko twa mbere tuboneka iyo habaye isama ry'imbanyi, tugaca twigwiza gushika mu kiringo c'amezi 2 ya mbere y'imbanyi. Hanyuma guhera mu kwezi kwa gatatu hagaca hatangura guhingurwa uturemangingo dutandukanye twubaka ibihimba. Uturemangingo nkomoko twa mbere tuboneka mu isama ry'imbanyi, tugaca dutangura kuyigwiza gushika mu kiringo c'amezi 2. Hanyuma mu kwezi guhera ku kwezi kugira gatatu hagaca hatangura kwiyubaka ibihimba. Ni ukuvuga twa turemangingo nkomoko nitwo tuba twatanze uturemangingo twubaka ibihimba. Tuboneka mu isamwa ry'imbanyi, hanyuma tugaca twigwiza mu kiringo c'amezi 2 y'imbanyi. Guhera ku kwezi kugira gatatu hagaca hatangura guhingurwa, tukazoronka umwana avuka ikiringo nyene c'imbanyi giheze. Ni ukuvuga mu kiringo c'amezi 9 ca turonka umwana akwije ibihimba, hama wa mwana agacaza mw'isi. Aje mw'isi ayisangamwo ibishobora konona uturemangingo. Mw'isi asangamwo ibishobora konona uturemangingo twiwiwe. Anashitse ku isi acasangaho ibishobora konona twa turemangingo. Ubumara dusanga mu bidukikije. Ibyo n'ubumara dusanga mu bidukikije, sivyo kubera burya bumara simigera. Muriko murabitegera? Simigera kuko imigera n'ibinyabuzima, ariko burya bumara ntabwo ari ibinyabuzima. Murabitegera? Ni ukuvuga n'ubumara bwirebanga kubera iki? Kuko kenshi tubusanga mu bintu tudashobora kwirinda ngo bikunde. Murabitegera? Ubwo bumara tubusanga mu byo turya, biturutse ko isi yatitutse, ugasanga kugira ngo twimbure bidusaba gukoresha engrais chimique canke n'imiti yo gupompa ibitegwa. Muri ico gihe muca mwumva yuko biba bigoye kuvyirinda, kuko ntivyokunda ko wirinda gushika aho wirinda kurya, kubera igihe cyose uriye ubumara nyene buba burimwo mu ndya. Murabitegera? Kandi ntibishobora no gukunda nke imiti dupompa mu mirima, kubera naho nyene twoca tubura ivyo turya. Sinzi ko muriko murabitegera. Abantu baragwiriye ku isi,
ntibikunda ko tutabikoresha, twoca tubura ivyo turya. Ico ni cyambere. Icya kabiri ni ibinyobwa ari nk'inzoga canke amafanta n'amaje birashobora kutwononera twaturemangingo. Ibindi ni ibijanye n'uruhagarara. Uruhagarara ivyo bita mu gifaransa stress birashobora navyo nyene gutuma hataboneka birashobora gutuma mu mubiri uturemangingo dupfa ku murindi munini. Nyuma hariho kandi n'imishwarara y'izuba, navyo nyene murabona n'ibintu bigoye kwirinda kuko umubiri wacu n'ubundi usanzwe izuba rikeneye, mugaba hari gihe imishwarara y'izuba ibikaze cyane ugasanga nayo nyene irisha uturemangingo cyane cyane two ku rukoba. Indi ni ikirere usanga cyanduye, aho usanga harimwo ivyotsi biva ahatandukanye, haba mu mahinguriro canke mu miduga canke mbere no kubanywa itabi canke ibindi biyarura mutwe bitandukanye. Ugaca usanga ca kirere kicuzuyemwo ubumara, navyo nyene bishobora imishwarara ivamwo ishobora kuyica uturemangingo. Ubundi umubiri w'umuntu usanzwe wubatse ku buryo ushobora kugira uturemangingo dupfuye ku munsi tugasubirizwa twose ku munsi, kuko uturemangingo tw'umuntu gupfa ni normale, si ibintu bidashoboka kandi zuba kwingorane zaba zadutse. Uturemangingo tw'umuntu turashobora gupfa ku rugero ruri normale. Ku munsi hariho amaserire apfa ku munsi. Umuntu akuze ubundi ubushakashatsi bwerekana yuko afise 37,2 trillions de cellules, uturemangingo tungana na trillion 37 n'ibice bibiri. Umuntu akuze vy'amaserire nivyo bimugize, mwumva ni byinshi cyane, kubera trillion imwe ingana na 1000 miliyari. Miliyaridi gihumbi, murumva ko ari byinshi. Rero ku munsi mu makondisiyo normale ata bintu ibi by'ubumara byamurinze kumubako, ari amaserire yicwa n'ubuzaza canke hariho n'amaserire ashobora gupfa kubera igisoda c'umubiri cyayishe ciketse ko ayo maserire ari umwasi. Murabitegera? Nivyo bita autoimmunité. Hariho amaserire uturemangingo dushobora gupfa kubera igisirikare c'umubiri cyatugwanije ciketse ko yoba ari umwasi. Mwari mubizi ko bibaho? Navyo birabaho. Rero udushobora gupfa ku munsi mu makondisiyo normale ni hagati ya 50 miliyari na 70 miliyari z'amaserire de serire zishobora gupfa ku munsi, qui meurt par jour, zishobora gupfa ku munsi. Muriko murategera? Mugabo umubiri nawo urashobora gusubiriza nawo nyene hagati ya 50 miliyari na 70 miliyari de cellules zishobora kuba produite par jour. Izi ziba produite à partir de quoi? À partir des cellules souches bivuye mu turemangingo nkomuko. Muriko murabitegera? Utu duserire tuza gusubirira utu twapfuye, murabona birangana, sivyo? Ni ukuvuga mu makondisiyo normale uturemangingo dupfa ku munsi dutegerezwa kungana n'uturemangingo duhingurwa ku munsi tuza kudusubirira. Muriko murabitegera? Aho ni mu makondisiyo ari normale. Muri rusangi mu bihe
bisanzwe. Murabitegera? Uturemangingo dupfa duteza kungana n'utuza kudusubirira. Ako mwagafashe? Akamugafate kuko karahambaye, kuko niho haza kuboneka ikibazo giterwa na buno bumara. Buno bumara bumaze kwinjiramwo rero haca hapfa amaserire menshi arengaya ku munsi. Muriko muravyandika? Hamaze kuzamwo burya bumara haca hapfa amaserire menshi arenga aya asanzwe atekanijwe gupfa ku munsi. Muriko murabitegera? Aho mwahafashe mwavyanditse? Arapfa haca hapfa yarenga. Nico muvyandike uko nyene. Nukuvuga ibi umubiri w'umuntu uko usanzwe wubatse bisanzwe bitegekanijwe yuko hagati ya 50 miliyari na 70 miliyari y'amaserire apfa ku munsi. Ariko kandi kubera ko umuntu uko yaremwe Imana isanzwe yarategekanije stoke y'amaserire sushe avukana, murabitegera, ijejwe kuzozi yafasha guhingura amaserire agirane yapfuye, amaserire aja gusubirira ayapfuye. Muriko murabitegera? Kuko amaserire y'umuntu gupfa ni normale. Mugabo hapfuye yarengaya, hapfuye yari hejuru ya 70 miliyari, biba vyamaze kutaba normal. Murabitegera? Ivyo navyo bikomoka kuki? Bikomoka kuri ya migira yirebanga ariyo ya mahadiko libre. Iyo amaserire amahadiko libre abaye menshi mu mubiri w'umuntu, ibi ni vya bindi twavuga bita ubumara bwirebanga bugwiriye haca hapfa amaserire, haca habaho surplus y'amaserire apfa ku munsi. Aya yasubirira yoyo ntiyahindutse ngo acagwira. Muriko murabitegera? Naho hava rero ko ibihimba bica bitangura gutakaza ubushobozi bwo gukora neza, hagaca haduka ingwara nyene, ingwara ngendanwa zimwe bita maladie chronique canke bakazita maladie dégénérative, no kuvuga ingwara zakomotse kugusambuka kuturemangingo, kugupfa kuturemangingo. Ibihimba bigaca bitangura rero kudashobora akazi. Ko murabitegera? Ibihimba bitashoboye gukora akazi bijejwe haca haba ingwara. Murabitegera? Niyo ntandaro y'ingwara muri rusangi. Nivyo nari ngomvye gutangura kubabwira nko mu ntangamarara kugira ngo twumve intandaro y'ingwara muri rusangi, iyo zizanana inkomoko y'ingwara. Bimaze kumenyekana yuko ingwara zikomoka, ingwara nyinshi zo tugendana ari maladie chronique, ari zo maladie dégénérative, ko ahanini zikomoka mwisambagurika ry'uturemangingo canke mu gupfa kuturemangingo, niho haciye hatangura ubuvuzi bushasha bwiswe thérapie cellulaire. Solution kuri ivyo bibazo byose, thérapie cellulaire canke ubuvuzi bushingiye kuri cellule souche, thérapie cellulaire, barayita kandi médecine régénérative. Médecine régénérative. Dainas rero iriko ikorera kuri ivyo bintu, ubwo buvuzi bwitwa médecine régénérative canke thérapie cellulaire, yifashishije ingaburo muti. Kandi muze mwirinde kuza muravuga ngo umuti.
ngo wa muti Rosenta nivyo ni izo produit zirashobora kuvura mugabo muri make ntizisubirira umuti ijya miti mumva basanzwe batanga abaganga murabitegera ziri mu mugwi w'ivyo bita complément alimentaire canke supplément alimentaire ari naco gituma mu Kirundi dusha tuvuga ko ari ingaburo turashobora kugereka ko muti kubera ko nubwo ari ingaburo zirakiza ngwara murabitegera ikindi cyo gutahura nuko ntaranababwira ama ingredient iyo uri kuraziha umuntu kirazira kumubwira yuko zitojana n'imiti asanzwe ariko kwa muganga ategerezwa kubandanya suivi medical muriko murabitegera ategerezwa kubandanya yitura muganga yarasanzwe ahora mukurikirana murabitegera ijya miti aba yaramuhaye akayibandanya hanyuma agafatana nizo complement tuba twamuhaye murabitegera hanyuma kuva kuri ijya miti kuko benshi baca babibaza none ijya miti nayo nzoyigumako aho rero bya bintu byanyu ntacyo bimaze niko baca bavuga none bitankura ku miti mwumva bimaze iki ntibisigura ko atacyo bimaze mugabe cyo gutahura ni kimwe nuko ujya muntu azokugwa ku miti na muganga yayimwandikiye azoyimukura ko nawe aravye ibipimo uko bimeze murabitegera ako nagaciyemwo ubundi icigwa kigamije kubigisha ama ingredient agize ingaburo muti Dynas Global ifise turi kumegaye mwabe nyuma muranyumva aho ni byiza rero nukuvuga ngo ni ingaburo muti ariko ntizisubirira imiti umuntu aba yarasanzwe ariko ico muragifata ntizisubirira imiti umuntu aba yarasanzwe ariko nukuvuga ategezwa gukurikiza impanuro zose muganga aba yamuhaye nimba ari ibintu areka kurya muganga yamubujije arabireka murabitegera nimba ari ivyo muganga yamutegetse kurya nubundi abandanya bitegetswe muriko murantegera nimba muganga yaramubwiye azoza akora gasiporo nubundi atezwa kubandanya gakora turi kumwe kimwe gusa imiti isanzwe itangwa n'abaganga ntibizirana n'aya maproduit nukuvuga birajanye turi kumwe bishitse akibona ko ikintu kidasanzwe yitura muganga murabifata muri make kino kigo gikorera mu rutonde rusanzwe ruhasanzwe rwo kukurikirana ivy'amagara y'abantu muri make kino kigo ntikiza ngo gice gihuvya urutonde rwari ruhari ndibaza ko mubitegera voilà reka rero twinjire mwido nido ry'amaproduit dufise amaproduit yubakiye kuri buno buvuzi bita thérapie cellulaire nayo n'amaproduit ndwi tukaba tuzoyiga mu madetaye tukaba tugombe duhere kuri produit yitwa Rosenta ndazi ko muza gusanga bwa bundi mutahora muyizi kuko ikintu urashobora kwibaza ngo urakizi mugabo ugasanga warukizi akantu gato cyane murabitegera nafashe umwanya ukwiye ndagira uburondezi ku bisanzwe vyubatse Rosenta nivyo ngoma ndabasangize hariho bihava bigorana mpavanza ndabibabwira mu Gifaransa hamanze ndabisigura no mu Kirundi cishamwe nsigura mu Kirundi sivyo none rega najewe naho navuze ko hari abanyabirato
bize mu gifaransa, reka naje nize mu gifaransa. Ni ukuvuga ko hariho ibintu biza kugorana ingene ndabivuga mu Kirundi, sivyo? Ubwa mbere Dynasty Rosenta, mu maproduit ya Dynasty ndibaza ko mwamaze kwandika. Dynasty Rosenta, yego Dynasty Rosenta, icya mbere tugomba kubanza gutahura nuko Dynasty Rosenta ari ingaburo yubakiye ku turemangingo nkomoko tuva mu ishugwe, ko ndabivuga mu Kirundi kabundi ndakazi. Ni ingaburo yubakiye ku turemangingo nkomoko tuva mu ishugwe, ry'iroza. Iroza nyene ndagita iroza uko nyene, sinzi ngene nogita mu Kirundi. Ishugwe ry'iroza ikaba yahinguwe kugira ngo ishobore gutanga ubuzima bwiza muri rusange, ubuzima bwiza muri rusange, kunagura uturemangingo no kugwiza abasoda b'umubiri. Kugira ngo ishobore gutanga ubuzima bwiza muri rusange, kunagura uturemangingo hamwe no kugwiza abasoda b'umubiri. Kuboroherwa n'igifaransa, Dynasty Rosenta c'est un complément alimentaire à base de cellules souches végétales à partir d'une fleur de la famille des roses. Il est formulé pour favoriser le bien-être général, le rajeunissement cellulaire et le renforcement du système immunitaire. Dynasty Rosenta, c'est un complément alimentaire à base de cellules souches nikihe gituma none ivyo bintu byose Rosenta ishobora kubikora? Tugira turabire hamwe rero ibintu byubatse Rosenta. Les principaux ingrédients du Dynasty Rosenta. Tuzakugenda turavuga ingredient tusha tuvuga na whole. Murabitegera? Tuvuga ico tuzakuvuga kimwe cyubatse Rosenta tusha twongera tushirako n'akamaro kacu. Ichambere ni phytoplacenta de rose bulgare. Phytoplacenta de rose bulgare. Phytoplacenta de rose bulgare. Phytoplacenta
de rose bulgare. Iyi rose bulgare abantu bahora bariko barasigura baca bavuga ngo no scientifique yayo ni rose placenta, sivyo. Ntimuzobisubire, murabitegeye. Gusa iryo zina rosenta ryavuye muri rose placenta kubera harimwo phytoplacenta ya rose, baca bafata iyi ho n'iyi senta barafatanya. Muriko murabitegera, turi kumwe? Naho byavuye. Phytoplacenta ni ingobyi y'igitegwa, ni nka kurya n'abantu bagira ingobyi, umwana agakurira mu ngobyi, murabitegera. Ijya ngobyi rero y'ibitegwa iba irimwo selile souche, ni nka kurya n'ingobyi y'abantu haba harimwo selile souche. Muriko murabitegera? Rero rino shugwe rose bulgare canke rose de Bulgarie, no scientifique yaryo ni rosa damascena. Rosa damascena niyo no scientifique yayo, rosa damascena. Tatangura urudome rukuru ku izina rya mbere, ariko ku izina rya kabiri ni urudome rutonya. Niyo regle yo kwandika ama no scientifique. Rosa damascena. Igituma ari vyiza kubwira umuntu no scientifique y'igitegwa kanaka, ari nk'umuntu ashaka kwikorera ama recherche, niyo bimworohera kuja kukirondera kuri internet. Murabitegera? Agiye kukirondera baramuha ibintu bikiranga, agacanyugwa gose, nihaca abona ko bya bindi wamubwira bwa bundi c'est scientifique, si ibintu wewe wifondeye canke ntibihagaze kuri marketing. Muriko murabitegera? Kandi abantu mubwira ze murabaho uburenganzira bwo kuja kubyironderera, kuko iyo agiye kubyironderera acaronka byinshi canke acasanga bisa na bimwe wari wamubwiye, aravuga ati kumbure bya bindi ntabesha, kubera n'abandi bashakashatsi niko babitoye. Murabitegera? Bica bituma atahura. Kandi abantu bagura zino produit ni byiza ko bazigura batahuye, niho banazigura neza, akemera agasohora amahera n'ayandi menshi akazana kubera aba yatahuye. Muriko murabitegera? Dushira imbere rero ko abantu batahura gusumba gushira imbere ko bo kwihuta kugura. Kugura ni sawa, mugabiri foko babigura babitahuye. Murabitegera? Okay. Bayita rero uko nyene rosa damascena. Niyo source principale y'amaselile souche. Iyo rosa damascena, iyo phytoplacenta ya rosa damascena niyo ituma haboneka amaselile menshi, amaselile souche muri iyo produit ya rosenta. Niyo source principale y'amaselile souche. Akamaro kayo rero, role ya mbere ni régénération des cellules. Régénération des cellules. Iyo ni role ya mbere. Régénération des cellules. Mu Kirundi twovuga yuko ari ukunagura uturemangingo canke kutugwiza canke kudusubiza itoto. Ivyo byose birashoboka, biravugika. Role ya kabiri,
ni anti-age. Anti-age. Iyo bavuze ko ikintu ari anti-age, nuvuga ko kiba gituma ubusaza butihuta. Murabitegera? Ntibisigura ko umuntu atazokwigera asaza, mugabo birashobora gutuma ubusaza butihuta. Ibyo bishoboka kubera iki? Kubera ifise ubushobozi bwo kudukingira le stress oxydatif. Ni ukuvuga uruhagarara ruturutse ku bumara bwatwinjiyemo. Murabitegeye? Mu bisanzwe ni hore antioxidant niko twoyita. Ni ukuvuga muri make gukinga amaserire ntapfe. Rumva irashobora gutuma haboneka yandi maserire aza gusubirira ayapfuye, igaca yongera igacikinga ayandi ntapfe ntiyihute gupfa. Murabitegeye? Nico bisigura iyi hore ya anti-age. Iyindi hore iratuma tutumva ubucoke. Ubucoke, la fatigue, contre la fatigue. Turacari muri hore ya phytoplacenta ya rose de Bulgarie. Contre la fatigue. Iyindi hore ituma haba amélioration de l'élasticité. De l'élasticité et de la texture de la peau. Irameliyora urukoba rukamera neza. Muri make ituma urukoba rumera neza. Niko twobivuga mu Kirundi. Urukoba rurakweguka, urukoba runonotse. Élasticité. Améliore l'élasticité et la texture de la peau. L'élasticité et la texture de la peau. Mu Kirundi twovuga ko bituma urukoba runonoka kandi rukubakika neza. Turi kumwe? Ruroroha rukanonoka kandi rukaba rwubakitse neza. Iyo phytoplacenta ya rose Bulgarie irimwo ivyo bita acide amine essentielle zose umubiri ukenera. Muriko murabitegera? Irimwo acide amine zose, acide amine essentielle zose umubiri ukenera. Bisigura yuko iyo wihereje rosenta nta karanse y'amaproteine woshobora kugira, kubera umubiri ushobora kwihingurira amaproteine yose kubera warose acide amine essentielle. Ivyo murabitegera? Apana ivyunyunyu, indema mubiri. Le proteine mu Kirundi bazita indema mubiri. Murabitegereye? Iyo bavuze acide amine novyita nivyo umubiri wifashisha mu guhingura amaproteine. Murabitegera? Iyo bavuze acide amine essentielle ni ivyo umubiri utoshobora kwihingurira, utegerezwa kubikura muri alimentation, mu vyo wafunguye. Ivyo nivyo bita acide amine essentielle. Hariho ayandi acide amine umubiri wo ushobora kwihingurira. Murabitegera? Ayo ntikiba ari kibazo kubera umubiri ubu bifitiye ubushobozi. Izi acide amine essentielle zifise amafonction abiri. Muri iyi produit ziza gufasha ibintu bibiri.
Icyambere ni regeneration. Zirashobora gutuma amaserire ba regenere. Zirabifasha. Zirafasha yuko amaserire aboneka donc ayandi mashasha. Iyi fonction ya regeneration cellulaire. Ikindi bifasha nico bita fonction cognitive. Fonction cognitive nibijanye ni na memoire ngene ubwonko bukora. Murabitegera? Muri make muca mwumva yuko izi acitamine ziba zikenewe cyane kubijanye gusubiriza uturemangingo tuba twarononekaye kandi ziba zikenewe no mu kugira ngo systeme nerveux yacu ikore neza. Murabitegera? Ibindi bintu biri muri rosenta bituma rosenta ishobora ibyo byose niho nibi vya antioxydants. Les antioxydants. Antioxydants zirimwo ziri ubwoko bubiri nyamukuru. Hari izo bita flavonoide. Flavonoide. Ziri mu mugwi wa flavonoide. Hakongera hakabaho n'iziri mu mugwi wa polyphenol. Polyphenol. Harimwo n'amavitamine cyane mu bisanzwe harimo ubwoko 11 bw'amavitamine, ariko nyene ngaha atwaronde les principaux ingrédients. Ahanini dushingira kuri vitamine A na vitamine C na vitamine E. Hamwe rero n'ivyunyunyu, les minéraux, zinc na magnesium principalement. Ariko harimo ubwoko 15 bw'amaminero. Ico gituma twavuze les principaux ingrédients. Wunda ma ingrédients ari muri rosenta yonyene twoshobora kuyiga nk'amezi 3. Tutaraheza twiga akamwe. Nico gituma turiko twiga les principaux ingrédients. Harimwo amavitamine ashika kuri 11 n'amaminero ashika kuri 15. Tugira tuje rero kuri hore ya ma antioxydants rimwo, les flavonoïdes. Mukurikire mwumve flavonoïdes ivyo zishobora gukora mu mubiri w'umuntu. Flavonoïdes zirafise role ya régénération des cellules. Nazo. Flavonoïdes zirafise role ya régénération des cellules. Nukuvuga zirashobora gufasha nazo gusubiriza amaserire. Gute ziza gufasha ivyo? Ubwa mbere zijejwe gukingira selile souche végétale active ziri muri phytoplacenta. Ijya phytoplacenta nababwiye ko ariyo source principale ya selile souche y'uturemangingo nkomoko. Muriko muravyandika? Cyane ndiko ndihuta gose. Ngende nagira buke. Okay. Role de flavonoïdes. Ndibaza aho mwahageze? Sawa. Role ya mbere ni régénération des cellules. Canke dushize mu Kirundi, gusubiza itoto uturemangingo canke kunagura uturemangingo.
bishoboka kubera iki? Kubera ko flavonoïdes zisanzwe zifise role yo gukingira, protéger les cellules souches végétales actives contenues dans le phytoplacenta. Aha rero nsubiremo, les flavonoïdes protègent les cellules souches végétales actives contenues dans le phytoplacenta. Ako mwakanditse, protège les cellules souches végétales actives contenues dans le phytoplacenta. Aho mwahanditse, protège les cellules souches végétales actives contenues dans le phytoplacenta. Mu Kirundi zikingira uturemangingo nkomoko two mu bimera turi muri phytoplacenta. Phytoplacenta kirananiye kuvuga mu Kirundi. Ingobyi y'igitego. Murakoze. Erega ikintu kikunanira ukizi. Ibi mwamaze kuvyandika? Aha rero ndafise ikintu ndahavugira. Muzohura n'abantu bakubwira bati nta kintu gihinguye na kimwe kitaba kirimwo produit chimique yo kugikingira ngo ntigipfe. Bazobibabwira ati mwe muvuga ngo ni naturere ngo nta bumara burimwo. None ni igiki gituma bidapfa kandi byaciye mu ruganda? Ntibahora babibabwira. Aka kantu ntako baba bazi ko flavonoïdes ziri muri phytoplacenta de Rose bulgare zonyene zisanzwe meme dans la nature. No muri nature iyico gitegwa iyo kiba kiri mu ijamba, izo flavonoïdes zikirimwo nizo zikingira amaselile souche yacu. Murabifata? Rero izo flavonoïdes kubera mu ruganda batazonora zigumamwo, murabitegeye? Uburyo rosenti hinguwe izo flavonoïdes zigumamwo, ni nazo zica ziproteja tous les ingrédients ziri muri rosenta. Bisigura ngo nta yindi produit chimique ikenewe. Murabifata? Flavonoïdes niho ziri, nizo zikingira ibintu byose biri muri rosenta kugira ntivyononekare. Muriko murabitegeye? Niyo mpamvu ata yindi produit chimique ikenewe kurinda kujamwo, kuko naturellement irya shugwe Rose de bulgare irisanzwe gifitiye ibishobora gukinga. Murabitegeye? Niyo mpamvu icya kabiri mu mahore ya flavonoïdes soutiennent la régénération des tissus. Soutiennent la régénération des tissus. En particulier la peau, les nerfs et les cellules immunitaires. Soutiennent la régénération des tissus, en particulier la peau, les nerfs et les cellules immunitaires. Soutiennent la régénération des tissus, en particulier la peau, les nerfs et les cellules immunitaires. Les nerfs imitsi soza bwenge. Apana imitsi itwara amaraso, imitsi itwara information. Voilà, uriko uravyumva wewe.
les nerfs et les cellules immunitaires. Les nerfs et les cellules immunitaires. Ni muri ubwo buryo les flavonoïdes zishobora gutuma habaho régénération cellulaire, régénération des cellules. Muri izo nzira zibiri hejeje kubabwira. Role ya flavonoïde iya mbere mwumvise yuko ari ya régénération des cellules. Tugiye kuya kabiri. Ko bijya ivyo mpejeje kuvuga vyari ibitsigura igituma flavonoïde zishobora gutuma habaho régénération des cellules. Murabitegeye? Role yindi zifise effet antioxydant. Effet antioxydant renforcé. Ni kuvuga zirimo zifise effet antioxydant puissant. Antioxydant nyene zo ku rwego rwo hejuru. Antioxydant role yazo ni iyi. Cyane cyane urukoba, imitsi nsoza bwenge hamwe n'uturemangingo tw'abasoda b'umubiri. Nuko no gerageza kukivuga mu Kirundi. Cyane cyane urukoba, imitsi nsoza bwenge hamwe n'uturemangingo tw'abasirikare b'umubiri. Nuko no bivuga. Igikurikira ni kimwe twari tuhejeje kuvuga, ngira naco ndakivuge mu Kirundi. Sivyo? Effet antioxydant renforcé. Nico kimwe naho uvuga antioxydant puissant. Nico kimwe. Antioxydant mu bisanzwe ni ubushobozi bwo kubuza amaserire gusaza n'ingoga, gupfa n'ingoga. Murabitegeye? Hamwe no koza ubumara n'ubucafu bukava mu mubiri. Murabitegeye? Niyo role ya antioxydant puissant. Ndeka ndabivuge mu Gifaransa. Mu Gifaransa ho biratonze neza. Agisse avec le coenzyme Q10. Coenzyme Q10 ni indengreje tuza gushikira. Ariko hari bitokuna ko tubishikira uno munsi. Tukazoyishikira ejo. Koro scientifique ibintu byinshi. Agisse avec le coenzyme Q10. Coenzyme Q10 reka ndacandike. Coenzyme Q10 agisse avec le coenzyme Q10. Muriko murakurikira? Avec le coenzyme Q10, les vitamines C et E et le NMN pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Et les vitamines C, E et le NMN. Iyo NMN turaza kuyigarukako kukira hambaye gose. Turayigarukako kuko irahambaye cyane.
pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Agissent avec le coenzyme Kidis, les vitamines C, E et le NMN pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Ubukurikira neutralise les radicaux libres. Njana bivuga mu Kirundi. Hein? Neutralise les radicaux libres. Niga effet antioxydant. Aho ndiko nsobanura effet antioxydant. Neutralise les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement et les maladies chroniques. Muri make muca mwumva ko ifise rôle protecteur. Ira protège kugira ngo ivyo bigwara ntitubigware. Murabitegera? Neutralise les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement et les maladies chroniques. Mu bisanzwe iyo turiko turavuga les radicaux libres bwa bumara ubu nyene murabona ubumara twaberetse bugenda nibwo ubwo bumara nibwo bugenda gutuma dusaza byihuse. Murabitegera? Kandi ubwo bumara nibwo budutera maladie chronique. Mu Kirundi rero hari ibintu muza kwihangana haza gushobora kuvuga mu Kirundi. Nta coenzyme Kidis sinoronke ndakivuga mu Kirundi. Murabitegera? Mugabo nacanditse naho wowe uzi Kirundi gusa upfa mu gicapa. None sivyo? Erega iyo ufise icyo ukeneye ntugire ngo urasubira inyuma. Ukoresha ibintu bishoboka byose mugabo nkakubandanye. None sivyo? Kuri iyi effet antioxydant renforcé ni kuvuga irafise ubushobozi bwo koza ubumara mu mubiri. Niko twobivuga mu Kirundi. Ivyo bishoboka mu bufatanye na coenzyme Kidis. Abanditse mu Gifaransa n'ibijyanye ndiko mbwira abo mu Kirundi. Ivyo bishoboka mu bufatanye na coenzyme Kidis na vitamine C na E hamwe na NMN. Ivyo bishoboka mu bufatanye na coenzyme Kidis na vitamine C na E na NMN. Bica bituma haba kugwanya ubusaza bwihuse bw'uturemangingo. Ubusaza bwihuse bw'uturemangingo. Cyo bica bituma haba kugwanya ubusaza bwihuse bw'uturemangingo. Ahandi kubera iyo effet antioxydant nyene kubera uko gushobora gukoza ubumara ituma ubumara byirebanga budashobora kudusazisha byihuse hamwe no kuduteza ingwara
zidakira nuko no bivuga. Wara zidakira kandi zitandukira nizo bita maladie chronique. Ibyinshi mwihangane ko murabona yuko tutarashobora guheza ya phytoplacenta yonyene. Turacari kuri phytoplacenta do hose do bilgari. Ibyo byose turiko turavuga nibiyigize biri ibigize phytoplacenta. Urumva ko ari byinshi. Ubu turi muri flavonoïde. Ama flavonoïde hore yazo niyo twariko turavuga. Turacabandanya ku ma flavonoïde. Turacabandanya. Izo flavonoïde nyene ziri muri Rosenta zirafise effet anti-inflammatoire naturel. Effet anti-inflammatoire naturel. Aba mu Kirundi mubanze mwihangane gato. Mbanze mpereza b'igifaransa. Effet anti-inflammatoire naturel. Iyo ishoboka gute? Agatire ka mbere. Réduise les inflammations cellulaires dues au stress, à la fatigue et aux toxines. Réduise les inflammations cellulaires dues au stress, à la fatigue et aux toxines. Réduise les inflammations cellulaires dues au stress. Au stress, apana mazi. O-A-I. Urayibona? A-I. Dû au stress. Nukuvuga bitewe na stress. À la fatigue et aux toxines. Toxine nukuvuga ubumara nyine. Ako mwagahejeje. Réduise les inflammations cellulaires dues au stress, à la fatigue ou aux toxines et aux toxines. À la fatigue ou aux toxines. Ako mwakamaze. Aka kabiri. Favorise un fonctionnement optimal des organes internes. Favorise un fonctionnement optimal. Optimal, hein, des organes internes. Un fonctionnement optimal des organes internes. Des organes internes. Iyo bavuze les organes internes, akarorero, le cœur, mutima, le foie, tigu, le cerveau, n'ibindi. Sa pancréas zose zirimo. Ibiriya bihimba vy'indani en fait. Reka mbanze mbwira ab'ikirundi nabo.
anti-inflammatoire naturel gihava kinanira kuvuga mu Kirundi mugabo tuvuze anti-inflammatoire hanyuma iratuma kandi haba ugukora neza kw'ibihimba by'indani mu mubiri, iratuma haba ugukora neza kw'ibihimba by'indani mu mubiri nk'umutima, igitigu, ubwonko n'ibindi n'ibindi. Iratuma haba ugukora neza kw'ibihimba by'indani mu mubiri nk'umutima, igitigu, ubwonko n'ibindi n'ibindi. Nahejeje. Okay, tubandanye. Tugiye ku yindi hore y'amaflavonoide. Amaflavonoide afise hore nyinshi. Yindi hore y'amaflavonoide, soutien immunitaire. Irafasha mu bijanye n'ubwirinzi bw'umubiri canke igisoda c'umubiri. Soutien immunitaire. Muri make twovuga ko ifasha canke yongereza ubwirinzi bw'umubiri. Ubwirinzi bw'umubiri nico kimwe n'igisoda c'umubiri. Soutien immunitaire. N'insiguro, les flavonoïdes stimulent la réponse immunitaire naturelle. Les flavonoïdes stimulent la réponse immunitaire naturelle, aidant l'organisme à mieux se défendre contre les infections ou les agressions externes. Stimule la réponse immunitaire naturelle, aidant l'organisme, aidant du verbe aider, aidant l'organisme à mieux se défendre contre les infections ou les agressions externes. Stimule la réponse immunitaire naturelle, aidant l'organisme à mieux se défendre. Hein? Contre les infections ou les agressions. Les agressions, pas la régression, non. Ou les agressions externes. Ni kuvuga ama attaque basi. Attaque zivuye hanze y'umubiri. Kuko ubundi turi ngaha mu inosi biza kwataka umubiri wacu ni byinshi. Iyo rero ubwirinzi bw'umubiri butameze neza uca usanga umuntu aguma agwaragurika. Kandi izo hore navuze za flavonoide zifatanye najya ama polyphenol nicyo kimwe. Bikora bimwe byose n'ama antioxidant. Murabitegeye? Nukuvuga ko ntaza gusubira kuvuga izindi hore z'ama polyphenol. Vuga ama polyphenol n'ama flavonoide biri mu muryango wegeranye bisa n'ibikora ibintu bimwe. Protection vasculaire.
iyo hore ya nyuma protection vasculaire. Mwumvisemwo vasculaire muca mwumvamwo les vaisseaux. Les vaisseaux ni ukuvuga imitsi isoza amaraso, imitsi itwara amaraso. Murabitegeye? Protection vasculaire mu kirundi novuga gukingira imitsi, gukingira imitsi itwara amaraso. Ni gute flavonoïdes zikingira imitsi? Comment est-ce que les flavonoïdes font la protection vasculaire? Les flavonoïdes améliorent la microcirculation. La microcirculation. Kuvuga gutembera kw'amaraso cya hagufi na hagufi. Ufate nk'amaraso, kubu nk'amaraso atembera mu jisho, hiyo ni microcirculation. Murabitegeye? Ni kuvuga amaraso atembera mu bihimba niko no bivuga. Améliorer la microcirculation, ce qui favorise une meilleure oxygénation des tissus. Bavuze oxygénation, ni ukuvuga ko imwemu zishobora gushika mu matisi atandukanye. Améliorer la microcirculation, ce qui favorise une meilleure oxygénation. Ce qui favorise une meilleure oxygénation des tissus, notamment la peau, le cerveau, les muscles. Améliore la microcirculation, ce qui favorise une meilleure oxygénation des tissus. Par exemple, la peau, le cerveau, les muscles, n'ibindi. Mu kirundi twovuga ngo byongereza flavonoïdes zongereza ugutembera kw'amaraso kwa hagufi na hagufi, bigaca bituma imwemu zishobora gushika mu bihimba bitandukanye. Niko no bivuga. Yongereza ugutembera kw'amaraso kwa hagufi na hagufi, bigaca bituma imwemu zishobora gushika mu bihimba bitandukanye. Nuko aho ndahejeye kuvuga flavonoïde ibyo zikora. Iyindi ingredient igira kabiri, N. Deuxième ingrédient, N, M, N. Mu majambo yose nicotinamide mononucléotide. Nicotinamide mononucléotide. Iyo ni substance umubiri wacu ushobora kwihingurira. Ndaza mugabo haragera igihe umubiri bikawunanira kuyihingura kandi. Mu kirundi biraza kungora nyene ndakivuga. Ubwo n'uruntu nyene go muri biochimie de haut niveau murabitegera. Mugabo nacanditse uko nyene bajya abantu turiko dukorana mu kirundi baraza kwihangana, naje ntacyo nzi mu kirundi. Mugabo ugifate gusa uti NMN, icyo nivyo kwanka kugifata. Iki rero ni kintu gihambaye gose. C'est un composé naturel dérivé de la vitamine B3. C'est un composé naturel dérivé
de la vitamine B3. Très étudié pour ses effets anti-âge et énergétiques. C'est un composé naturel dérivé de la vitamine B3. B3. Vitamine B. Vitamine B gatatu. Vitamine B3. Dérivé. Dérivé de la vitamine. Ni kuvuga umubiri urihingurira NMN uyikuye muri vitamine B3. Vitamine B3 nayo tuba twayikuye mu byo dufungura. Murabitegera? Ba ntabyo nitekanije. Mugabo ndabirondeye sino bibura. Ivyo dushobora gufungura bikavamo vitamine B3. Antuka ndabirondeye sino bibura. Rero mutahure ngo NMN ico gutahura gikenewe cyambere nuko ari composé naturel. Bavyumva? Ikozwe mu buryo bw'umwimerere kandi n'umubiri wacu urashobora kuyihingurira wifashishije iyi vitamine B3. Muriko murabitegera? Imaze gukorwa ku bushakashatsi n'abashakashatsi benshi cyane kubera ubushobozi bwayo bwo kuba ari antioxidant canke anti-age hamwe no gutanga inguvu. Ni intanga nguvu ikomeye. Murabitegera? Iyi NMN rero tugira turabe amahore yayo. Ifise amahore menshi turaza kuyarabira hamwe. Amahore ashika nk'atanu. Mu Kirundi aho ni mu Kinyarwanda biragoye ko twobitahura. Urabitegera? Ahanini reka twibande ku byo iza gukora mu mubiri w'umuntu, sivyo none? Kuko ubundi nitwaje kwiga biochimie biragoye. Kuko deja nk'ibi bintu mba niko ndigisha ni bintu usanga bikombina amasiyanse y'ubwoko bwinshi. Muriko murabitegeye? Twibande rero cyane twebwe ku mahole, sivyo? Iki cyambere ndibaza mwacandise? C'est un composé naturel dérivé de la vitamine B3 niyo bita kandi niacine. Niacine très étudié pour ses effets anti-âge. Iyo ikintu bavuze ko ari anti-âge muze mwumve ko kiba gituma hataba vyeyisema yihuse, ubusaza bwihuse. Kandi ubusaza bwihuse ikintu gituma butahaba nuko ico kintu kiba gifise effet antioxidant. Ça veut dire ko kiba gishobora kunetwaya umubiri hakavamwo ubumara. Muriko murategera? Très étudié pour ses effets anti-âge et énergétiques. Et énergétique, ça veut dire kiratanga inguvu, énergie. Donc kuvuga NMN ikozwe mu buryo bw'imwimerere, ikugwa muri vitamine B3, ikaba yarizwe cyane n'abashakashatsi benshi kubera ubushobozi bwayo bwo koza ubumara mu mubiri canke kugwanya ubusaza bw'imburagihe hamwe no kuba ari intanganguvu ikomeye. Subiremwo?
abantu bo mu Gifaransa muriko murazimba bo mu Kirundi kubera mwebwe bisaba ndabasubiriremwo keshi nabo nkabasubiriramwo gake murazi igituma mwebwe bisaba ko nsubiramo keshi kandi aho ibintu byinshi twavyize mu Gifaransa Igifaransa si ururimi kavukire rw'iwacu none si ivyo si ururimi kavukire mugabo mu Kirundi ndabivuze rimwe bumva gatanu kubera n'ururimi rw'iwacu ururimi rwa mama murabitegera. C'est un composé naturel. Niko ndasubiriramwe ab'igifaransa. C'est un composé naturel dérivé de la vitamine B3. Hore rero. Hore yayo. Ubwa mbere hore yayo nuko ifasha umubiri kuronka ico bita NAD+. NAD+ ariyo bita nicotinamide adenine dinucléotide. Adenine kujya nyene ubibona, dinucléotide précurseur tuvuge ndakivuge mu Gifaransa no kuvuga NMN. C'est un précurseur du NAD+. Entre parenthèses, nicotinamide adenine dinucléotide qui est essentiel à double point nous kuvuga NMN. C'est un précurseur du NAD+. Précurseur. Vuga ni integuza mu Kirundi. Twovuga ko ari integuza. Murabitegera. C'est un précurseur du NAD+. Chawandika entre parenthèses. Nicotinamide adenine dinucléotide. Essentiel à irika kakisa double point tugira tuje kumatire rero abo mu Kirundi ndaza nta kibazo ko turiteguriye yuko mwese muzomenya tuzokora n'ikibazo. Ikibazo tuzokora kizoba coroshe gose, kizoba ari ikibazo cyo kubamenyesha n'ikizoba ari ikibazo cyo kubayobeza. Murabitegera? None ko dukeneye abaformatere, mwe muzoba abaformatere. Rumva rero mu gihe tugomba ko bagira abaformatere, ni byiza ko tuzobagira abaformatere twasuzumye neza ko mubizi ibyo twabigishije. Sibyo none? Ariko tuzobabaza ibituma mumenya ntimuzoyobegwa, ariko muvyiteho, sivyo? Muvyiteho kuko tuzotanga n'amanota mu kubaha amasertifika azoba ari ku rutonde rw'ingene mwabitahuye. None sivyo? Uzoba yabitahuye buke buke
certificat y'ibizo bitonze inyuma. None sibyo. Sabwe? Twari tugeze kuri essentiel A double point. Tugira tuje ko gatire ka mbere rero. La production d'énergie cellulaire. Production d'énergie cellulaire. Kugwiza umwimbu w'inguvu. So muturema ngingo. Abo mu Kirundi shake mu bimurarese. Ndabibabwira namwe neza. Production d'énergie cellulaire. Energie cellulaire ku bantu bize bijanye na biologie canke na biochimie muraza ku muca mutahura ni kintu bita energie cellulaire. Energie cellulaire nico bita ATP. ATP kubize biologie muca mubibona. ATP canke abize biologie cha biochimie nibo baca bagitahura. Kandi ndaza habarimwo. Ani babuzemwo. Dushobora gukoranya abantu nk'aba ngo ubure muntu numwe yizigize ico gisata. Ibishoboka. Ako mwagafashe. Ituma donc muri make ituma uturema ngingo turonka inguvu. Mwabifashe? Icya kabiri oya mu Kirundi ntibikunda. Ari ibintu bidakunda mu Kirundi. Icyo twacanditse. Icya kabiri réparation de l'ADN. Réparation de l'ADN. Ku bantu bafise amanosyo makenya ya biologie, ADN haje mubiri ugizwe na chimie, sinzi ko mare mubizi. ADN ni molecule ibiri indani mu maserire. Mubiri wayifashisha cyane mu guhingura ama proteine. Kandi ADN ni ibirimwo niragi dukura ku bavyeyi. Bijya bita heredité. Biba biri indani muri ADN. ADN rero ni molecule ni yimi nutuelema tudondekanye. Rero hari gihe habaho kudondekana nabi kugira hace habaho amadefo. Ajya amadefo rero niyo iyo NAD+ irepara. Murabitegera? Réparation de l'ADN. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu régulation du métabolisme. Régulation du métabolisme. Métabolisme ni urugendo rurerure ihingurwa ry'ivyo tuba twafunguye kugira ngo bigende kutugirira akamaro, bije gukora ico vyategezwa gukora mu mubiri. Iryo hingurwa ryose niryo ryitwa iryo jambo ngo métabolisme. Turi kumwe? Régulation du métabolisme. Ivyo nivyo NAD+ ifasha. Hariho akanota bene. Notez bien. Avec l'âge, le niveau de NAD+ diminue. Uko umuntu akura niko NAD+ gabanuka. Avec l'âge, le niveau de NAD+ diminue, entraînant la fatigue, le vieillissement cellulaire et l'affaiblissement des fonctions vitales. Avec l'âge, les niveaux de NAD+ diminuent,
entraînant la fatigue, uburuhe, le vieillissement cellulaire et l'affaiblissement des fonctions vitales. Muri make ibihimba ntibisubira gukora neza, nyene bica bikora mu buryo buri faible, muca mubitegera. Et l'affaiblissement kivuye muri faible, gucika intege, l'affaiblissement des fonctions vitales, l'affaiblissement des fonctions vitales. Akamwaga hejeje, ibi biza gusigura iki? Ani mwakanditse, mwakanditse utaraheza cakaraba kwa mugenzi we, none sivyo? Ndazi ko no mwishure mwahora mukubita kudeye, gukubita kudeye bariko barigisha nibisanzwe, mbwa mu kibazo ukubise kudeye ngorane zica ziba ingorane. Reka ngende ndababwira ingene ikibazo kizoba kimeze, ikibazo tuzobabaza. Kuri ibi turiko turabigisha, umuntu azoja imbere, muravyumva? Urumva uzoza ngaho imbere nk'umuforomateri, ni sawa? Hanyuma tuzokubaza, uzodusigurira rose, simpaka uzosigura aya maengreje yose, uzosigura nyene mu buryo busanzwe nka kujya duhora dusigura, kujya twara dusanzwe duhora dusigura. Hanyuma duce dutangura kukubaza ibibazo. Jewe ngo iki niki, none nsigurira, ni kubera iki yonkiza, hari mwiki cyo tuma nkira. Hanyuma uco tubwira, none sivyo? Erega nivyo bibazo nawe bazokubaza, bajya abantu buri kurasigurira rosenta, none siko bakubaza. Je ngwaye uku, raba nivyo muganga yanyandikiye he? Mugabo ibyo bintu nsiguriye sindabyumva, binsigurire neza, ni iki cyo tuma nkira. Murabitegeye? Kubera umuntu kugira ngo azogura umuti, nuko azobona ko yokira. None atabonye ko yokira, yogura. Oya. Murumva rero ko bizoba byoroshe. Bizoba byoroshe kubera zoba ari pratique. Ntabwo tuzobaza amateori, tuzobaza pratique. Sivyo none? Okay. Nagira mbanze mvuge kuri iki kijanye, mbiriza, ni kubera iki none umuntu akeneye NMN kandi umubiri ushobora kuyihingurira? Kubera iki? Kubera avec l'âge, mwavyumvise, kubera uko umuntu akura umubiri urananirwa ugasigara udashobora guhingura NAD+ ikwiye. Ivyo navyo bitumwa nuko NMN itabikwiye. Ufise NMN ikwiye na NAD+ ikwiye urayironka. Murabitegera? Muga kubera uko imyaka, uko dukura mu myaka, umubiri wacu urananirwa no kuvyihingurira. Niyo mpamvu tuba dukeneye kubironka muki mu byo twihereza. Oro muri bige bintu twihereza bya misi yose zijyanje twihereza usanga atayirimwo. Muriko murabitegera? Niyo mpamvu rero duca twihereza iyo ngaburo muti rosenta kachidufasha. Murabitegera? Okay, tugira rero tuje muri hore rero, ajya twavuze hore za NMN muri rusangi. Buriho tugira ngo tuje muri hore za NMN iri muri hosenta. NMN iri muri hosenta idufasha gute? Niko NAD+
igabanuka mu mubiri. Uko umuntu akura mu myaka niko NAD+ igabanuka mu mubiri, bigaca bituma yumva ubucoke, uturemangingo twiwe tugasaza, n'ibihimba vyiwe bigatakaza ugukora neza. Uko umuntu akura mu myaka niko NAD+ igabanuka, bigaca bituma yumva ubucoke, turemangingo twiwe tugasaza, n'ibihimba vyiwe bigaca bitangura kudakora neza. Ibihimba vyiwe bica bitangura kudakora neza. Nivyo umbona risa ngapi? Rosenta, bénéfice du NMN dans Rosenta. Bénéfice ya mbere ni anti-âge cellulaire. Anti-âge cellulaire. Yo niyo bénéfice ya mbere. Anti-âge cellulaire. Double point. Agatire. Restaure le niveau du NAD+. Restaure le niveau du NAD+. NAD+ ni ya indi nababwira ha. Hein? Eko. Mu Kirundi no camvuga nti isubiza ku rugero gwiza NAD+. Isubiza ku rugero gwiza NAD+. Isubiza ku rugero gwiza NAD+. Stimule les gènes de longévité. Les gènes de longévité. Ni yo tuvuze gene kiragoye gusigura mu Kirundi mugabo nivyo dukomora ku bo tuvukako mu miryango bituma turamba. Murabitegera? Gène de longévité. Gene gutya ni gene ivuye muri génétique. Les gènes de longévité. Muri make NMN iratuma turamba. Murabitegeye? Ico mu Kirundi mwoca mwandika uko nyene. Ni inkabuzo y'ukuramba. Ica kabiri, ica gatatu, améliore la réparation de l'ADN. Ciraye nakivuze. Irongereza ukunagura canke ugukosora ADN. Muca mwumva ko iyi Rosenta ishobora guca ikora no kuri za ngwara ziki za karonda muriko murabifata. Améliore la réparation de l'ADN. Améliore la réparation de l'ADN.
mu kirundi irongereza ukunagura canke ugukosora ADN. ADN rero nca ndabivuga uko nyene. No mu kirundi ADN ni ADN nyene. None sivyo? Kubera mu kirundi ntibaragitora uko cyo kuyitwa. Cha tukikoresha uko nyene. Benefice ya kabiri, ya mbere yari anti-age cellulaire. Ya kabiri, énergie et vitalité. Énergie et vitalité. Double point. Augmente l'endurance physique. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire l'effort physique, yaba nko mu kwiruka, hein? Augmente l'endurance physique. L'endurance physique. Nk'ubu par exemple, ndabaha exemple yoroshe. Nk'ubu urashobora kuba uhagaze, nka ndahagaze nzanagira n'amamuvuma ndiko ndabigisha mwebwe aha ntafise endurance physique noba navuze ngo mpagatebe nicare. Murabitegeye? Mugabo kubera mfise endurance physique ndashobora kumara amasaha 2 mpagaze ndi imbere ndiko ndabigisha nta ngorane. Muganye n'udafise endurance physique byo kwanka ayo masaha niho yamara. Muriko murabitegeye? Kugira mwumve ivyari ivyo tuvuze endurance physique nukuba ushobo endurance kivuye murumvamo kudira murumvamo durer ha durer mwumvamo le temps umwanya endurance nimba ari kurima urashobora kuba wori mu mwanya munini tarumva ubucoke muri make bifatanye n'ibintu byo kuba byo kugwanya ubucoke murabifata. Fonction musculaire et mitochondriale. Donc, augmente l'endurance physique, la fonction musculaire et mitochondriale. Iyo bavuze fonction mitochondriale, bifitaniye isano na énergie cellulaire. Bifitaniye isano na ya ATP nababwira. ATP. Énergie cellulaire. Augmente l'endurance physique. Augmente la fonction musculaire. Ama muscle inyama. Et la fonction musculaire. Hanyuma la fonction musculaire est mitochondriale. Mitochondriale no kuvuga indani muri serire. Ako rero karagoye ko bandi ntakibandikiye naco ibira beshi ntibaza kugishobora. Hari abatagishobora ingena kibandikiye. Mitochondriale. M-I-T-O-C-H-O-N-D-R-I-A-L-E. Mitochondriale. Mwabitegereye? Nukuvuga muri make bifitaniye isano bavuze mitochondrie bifitaniye isano na énergie cellulaire. Nukuvuga ingufu z'indani mu turemangingo. Ndibaza ko ibi mwabifashe. Muri make mu kirundi novuga nti NMN ni intanganguvu. Intanganguvu muri make novuga itanga ubuzima muri rusange. Ituma dushobora gukora umwanya muremure tutarushe. Murabitegeye? Ituma inyama zacu ziba zifise inguvu. Ikongera kandi igatuma n'uturemangingo twacu tugumana inguvu. Umwanya uraheze.
ibisigaye tuzovyiga ejo saa 9:30 tuzoba dutanguye. Muko murategera? Saa 9:30 tuzoba dutanguye, kandi murabona ko rosenta tutayimaze. Sinababwiye ko rosenta ari nini yagutse gose. Muriko murategera? Rosenta yonyene ntituyimaze. Bababwiye ko dufise produit y'igitangaza, mwe mubitahura. Ibintu biyigize naho twokwirirwa hakuva mu gitondo ntitwoyimara. Rero ejo tuzobandanya n'akamaro ka NMN kuri kubijanye no gukora neza kubwonko, hamwe rero n'ibindi bizoca bikurikira. Nkaba ndabahamagariye ko ejo mwozidukana niyonka nk'uku nyene mwaje uno musi. Nongera ndabamenyesha ko umuntu azosiba azokwisanga yikuyemo. Muriko murabitegera? Hanyuma ku rutonde hari n'ibindi byinshi tuzokwigisha, kubera umuformateur ntibigarukira gusa ku kumenya produit. Tuzobigisha n'urutonde rw'ingene uturusho dutangwa muri Dynas. Murabitegera? Hazoba hari umuhinga azoba ajejwe kubibigisha. Tuzonabigisha, mwumva ibiri ku rutonde birakomeye. Tuzonabigisha n'ingene umuntu yifata yari imbere y'abantu. Muriko murabitegera? Kuko kuza imbere y'abantu kugira ngo bagirire formation, hari inyifato ugira ituma bajya abantu baza kubitahura. Murabitegera? Ivyo navyo tuzovyigisha. Ibindi tuzokwigisha navyo nyene hari umuhinga azobibigisha, nibijanye n'ingene mushobora gutumira abantu bakaza ngaha kumviriza. Kuko ntiwoshobora kuba uri umuformateur ngo ucuba umuntu wa mbere atabishobora, ngo uzurahimiriza abandi ngo nibatumire nawe udatumira. Murabitegera? Nico gituma n'ivyo bizoba birimwo mu cigwa. Turi kumwe? Mwabifashe ivyo tuzokwiga? Nivyo rero ngejeje ngaha. Imana ibahezagire.